bayonete munsi y'ikanzu. Ntazovyemera ngo we avuga ukuri, akoranya abantu avuga ivya Sezari, arwanya ukuri guserura ivyo yakoze, ngo vyose yarabibonye. Mu gahumbezi aba ariko apangurana na Bangayimpenda, Bwejeri, Roza, Pacifique n'abandi bamwe biyita abahinga, abanyabwenge, bamwe bahabwa no kunyaga, eka bamwe bazwi mu kajagari n'umushiha birirwa bashiha intwaro. Bigize leta mu zindi, nka kumwe base na basekuru basuka ibiremwa vy'Imana nk'upakurura ibeni y'amabuye. Muribona iyo muva, muri ba mutima wayaze, mwakenyeye kurwana n'imizimu. Narababwiye ko mwayaze, no gufirima ubwonko biregereje. Imizimu yacitse incira, igiye kubacira mu maso no mu kanwa, kuko muyibuza uburuhuko, mugahuha abasigwa babo, nabo babaye umushana. Uwakomerekeje amarira yabo aduga mw'ijuru. Murindire gusa akataretse kaba gasema. Sinari bwumve uwambaye ikanzu yera n'umusaraba aja gukora politike ku murango kandi asenyera Imana. Munsi y'ikanzu hari bayonete. Bayonete icumita imitima y'imfuvyi n'abapfakazi. Mwijoro aba mu nama ipanga ibinyoma nk'imwe yasimbananiye rwuri bizozana micombero. Kuri iyo kanzu naco wambariye uje Liege niyo abayoboke wawe bari. Yivugira ko yarezwe n'ibigazi, bene vyo bangajwe bagiye gusama isazi. Ariga aratsinda, none ubu ngo akiza uwashaka. Farizayo turazinanyi, gomba uzibe kuko imvugo yawe yarataye agaciro. Imfuvyi n'abapfakazi turakwiyamye, ntusubire kuducurira. Hano ntituririmba, ducura intimba. Twe ba misigaro bamwe bavuka kuri Murere, utugabo tugufi twaciye mu ngasiro z'amabeni. Banyokuru batwita bikobwa vy'Ibuhinda, kuko agahinda kari kuzuye abavyeyi bahekuwe ibibondo vyabo na micombero. Wewe nabo muri kumwe muturekere abavyeyi kubambika iceyi, kuko sentaye Nahinyuzwa yarabakuye ku muzigo. Nimuwiremeke namwe gushika umwami Yezu aje gutora ishengero ryiwe. Sije nohahera, nihahera abafarizayo n'abapanzi b'ihonyabwoko. Yari ijwi ry'imfuvyi Amida Ntawumvukiye.